Shalom shalom bwoko bw'Imana ndabaramukije mwese ndabipfuriza amahoro y'Imana. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Tugiye gusangira amajambo y'Imana atwereka yuko umukristo imbere yuko ahinduka icaremwe gisha ugomba kubanza gupfa ku caha hanyuma ukazuranwa na Kristo. Wamara kuzuranwa na Kristo ukabona kwama imbuto. Tugiye kubona amajambo atwereka yuko akabuto kataguye mu ivu ntigashobora kumera, ntigashobora gukura, ntigashobora kwama imbuto. Kandi akabuto iyo katagiye mu ivu ntigashobora kuzogira ini production yo kugira ngo kame imbuto, kugira ngo gahunde impeke. None rero mwene data, uraza kuraba mu bugingo bwawe yuko nawe woba waratewe mu ivu kugira ngo upfe ku caha, kugira ngo wamire umwami Yesu imbuto. Nuko rero tugiye gutangura ano majambo, reka tuanze duhamagara Imana, dusenga Imana. Data uri mu ijuru, ndagushimiye kubwira ijambo ryiza tugiye gusangira. Ndasengera umuntu wese mwami agiye kumva ubutumwa bwiza muri iri jambo, maze mwami nguhaye kazi na karibu muri iri jambo Yesu, kugira ngo data uza kumva wese iri jambo rimufashe kandi yubakwe. Urakoze mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muri iri jambo ry'Imana tuza kumva ubusobanuro bw'umugani w'urwamfu mu buro. Yesu asobanurira abigishwa biwe umugani w'urwamfu mu buro. Birashoboka nawe ukaba utarasobanukirwa umugani w'urwamfu mu buro, canke ukaba ukiri hagati muri ivyo bibiri. Rero rino jambo ry'Imana riza kutwereka ama etape ashika indwi y'ubusobanuro. Turaza kubona umubivyi, turaza kumenya indimiro, turaza kumenya ni umwansi canke indimiro niki canke umwansi ninde. Wewe mu Kristo birashajwa yuko umenya neza yuko natwe turi indimiro, kugira ngo twame imbuto zibere kwihana, maze tugamburukira Imana, kugira ngo buri muntu wese aje mu mugabane wiwe, kandi aje mu ngabire ziwe, kandi yinjire mu muhamagaro wiwe. Ico wahamagariwe ugikore, kuko umuntu wese azobazwa n'Imana ico yakoze n'ico yaranguye mu buzima bwiwe bwo munsi y'izuba. Dusome amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 12 umurongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Ukunda ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira. Haleluya! Mwene data, nguya agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe ntigashobora guhunda impeke. Ivyo jambo ni ry'ukuri. Mwene data, utagiye kubiba ubwo iyo ngano canke ayo masaka canke ubwo buro canke ubwo bumera butagiye mu ivu ntibuzokwama. Ubwo buro canke ayo masaka ntazoshobora guhunda impeke, ntazoshobora gushinga imizi. Ugomba kubanza gutegura indimiro, ukarima, hanyuma ukaza kumija. Wamara kumija, hanyuma kajya gatete kakaja mu ivu kagapfa, kakabora. Kamazeyo imisi hajya mu ivu, hanyuma kagashinga umugondoro, hanyuma kagakura. Kamara gukura bakakabagarira, hanyuma kagakura kayangika, hanyuma kagatangura gusokorora amashugwe, hanyuma gatangura kuzamwo impeke. Maze rero kahora ari kamwe, ariko kamaze gusanzurura gaca kagira impeke 30, 60, 100 canke zinarenga. None rero uyu numugani Yesu Kristo yavuze ati, nukuri ndababwire, iyo agatete kataguye mu ivu ngo gapfe ntigashobora guhunda impeke. Rero mwene data, suzuma urabe mu bugingo bwawe, mbega warapfuye ku caha? Kuko niwaguma ukuruko nta mbuto uzokwamira abandi, nta mbuto uzokwamira Imana. Twamira Imana imbuto, twumve neza yuko twiteguye. Bica bigaragara neza yuko ubu buzima bwo kwisi hariho abantu benshi bavuga bati uno munsi nakoreye Imana, abandi ugasanga ati ubu ndi umukozi w'Imana, abandi ugasanga bati ndi umukozi w'Imana. Ariko ndagira ndakubwire yuko gukorera Imana by'ukuri no kubanza gupfa.
hanyuma ukazozukira gukorera Yesu by'ukuri. Wewe rero utabanza kumva yuko ubanse icaha ugihevye, ntibizokorohera ko wama imbuto. Banza upfe ku caha, banza wihane, banza ukizwe, banza wezwe, banza wumve yuko ubugingo bwawe wabuhaye umwami Yesu, maze upfe ku caha. Ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo ukunda ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira. Bisobanurwa ngo niwatinyirira amagara yawe, niwatinya kuvuga ukuri, ukibaza yuko abantu bahava bakwanka, canke bazokugira nabi, canke yuko bazovuga bati wagumutse, kuri wa munsi uzosanga waramaramaye, uzosanga wakoreye ubusa, uzosanga wararuhiye ubusa. Wagenda witwa umukristo ariko waratinya kuvuga, waratinya kudomako, waratinya kumena, waratinya gutobora, ngo bontwenga, ngo bariya bakuru bonyica, ngo bariya bakuru banyoboye bonyagiriza yuko nagumutse. Abandi bakavuga bati bomwita yuko yasaze. Ariko ndagira nkubwire yuko uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Uriko uragerageza kugwanirira amagara yawe, uriko uragerageza gukoresha politiki, siyasa, mu mvugo, mu kuvuga ubutumwa ugakoresha politike kugira ngo unyuzure, ubanze ukamufure, ubanze ukoreshe akantu ko kugira ngo ukoresha akaburya, kugira ngo wironkere abakiriya, wironkere abanywanyi, wironkere abakristo, kugira ngo bakwemere. Ari ukurinze kuvuga amajambo y'akagovyoranja yo kugira ngo bakumve yuko uzi ubwenge, ariko ubwo bwenge ni bwa bwenge butariko burava ku Mana. Nguzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Ese icompa mwene data mu Kristo aho uri hose, ukumva yuko wamaze gupfa ku caha, ukumva yuko wamaze kuzukira ubugingo budashira. Paulo yaravuze ngo none rero asanga mwarazuranywe na Kristo, murondera ibiri hejuru, ntimushire imitima kubiri mw'isi, ariko mushire imitima kubiri mw'ijuru, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwanyu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Abikolosayi 3 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Mwene data, nuko rero nawe ndakubwiye ngo ubanze witwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, hanyuma ibisigaye uzovyongerwa. Muri kano kanya rero, nkuko twayibonye no majambo, reka turabe ibintu bishika indwi Yesu yavuze bigaragaza neza ukuntu wewe mu Kristo woshobora kugira ngo wame imbuto, kugira ngo utahure ubuzima bw'umukristo. Ubanza utahure yuko ubwawe uri ndimiro, ubanza utahure yuko wewe uri gitegwa wateragiwe, kandi ugomba kwama imbuto. Nukuvuga ngo nutama imbuto uzokwitwa umunebwe, uzokwitwa ko ataco wakoze, kandi kuri wa munsi abantu benshi batakoze bazomaramara, kuko imbwero zabo zizoba zigaragara, ntaco bazoshimirwa. Nimuze twamira Imana imbuto, nimuze dukore bicitwa uyu munsi, nimuze dukora akanya kakiriho, nimuze umuntu wese aje muri poste yiwe, uwundi ahagarare muri poste yiwe, uwundi ahagarare muri poste yiwe, hanyuma ijambo ry'Imana ribe rizima mu bugingo bwacu. Nico Imana itugomba ko. Yesu Kristo aravuze ngo jewe ndi umuzabibu kuri namwe muri amashami. Rero wewe uri shami, none iryo shami ko ritariko rirama, none bizogenda gute? None ugomba baze bariteme, ngo ishami ryose ritama bararitutura bakarica, bakariterera mu ziko, ngo ariko ishami ryama rirushirizeho kwama bararituturira kugira ngo rirushirizeho. Namwe nimwama cane, ico muzosaba data cose mu izina rya Yesu Kristo azokibaha. Tugiye kuraba rero ibintu bishika indwi Yesu Kristo yavuze vyerekana yuko wewe mu Kristo woshobora kubona neza ati vy'ukuri mpagaze mu gakiza, kandi mpagaze mu buntu bw'Imana, kandi ndiko ndama imbuto. Reka turaba ayo majambo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 13, maze dusome duhereye ku murongo wa 37. Nawe arabishura ati ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu. Tugiye kubona ibintu indwi
ikintu ca mbere tugomba gutahura yuko ubiba imbuto ari umwana w'umuntu, ubiba imbuto ari Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe yakubivye, Yesu Kristo niwe yaguhamagaye. Ikintu ca mbere ugomba kubanza kumenya yuko wahamagawe mu Kristo. Musore, mwigeme, mbega warahamagawe? Mbega uri mu muhamagaro yuhe? Mbega igihe Yesu yaguhamagara yagutumye gukora iki? Nibihe bikorwa wahamagariwe gukora? Nuwuhe muhamagaro wawe? N'igihe ciza cyo kugira ngo suzume. Abantu mwese murafise imihamagaro yanyu, umwe wese arafise umuhamagaro wiwe. None uwo muhamagaro ubwo ntiwawuciriye hagati canke ubona warahamagawe? Ukwiye gusuzuma. Rino jambo ry'Imana rije kubwira ngo suzuma urabe. Ikintu ca mbere, Yesu Kristo niwe yaguhamagaye, niwe yagutoranije. Ica kabiri ni indimiro. Ku murongo wa 38, indimiro ni isi. Hano mw'isi twahamagawe kugira ngo tubibwe. Hano mw'isi turi imbuto. Isi turimwo tugomba kugira ngo tuyibere imbuto. Bene data, nagira ngo ndabwire yuko Imana yaremye jaride canke itongo ryo muri Edeni, hamwe yashira Adamu na Eva. Bigaragaza yuko hano ku isi Imana yadushizeho kugira ngo tube mu murima. Yashizemwo uruzabibu, hanyuma urwo ruzabibu irusigarana abakozi. Mbega muri abo bakozi wowe uri umukozi muri abo bakozi barusigaranywe? Ni ukuvuga yuko iyi ndimiro ntabwo ari ibiti, ntabwo ari amabuye, ntabwo ari amashamba. Indimiro ni wewe, ni jewe. Indimiro n'abantu. Kandi uno munsi abantu bageze hafi mu mamiliyaridi. None ko twese turi abantu hano ku isi turi indimiro, turi bitegwa. None mbega ubona turiko turama imbuto. Ikintu ca kabiri tumaze kubona, isi ngo ni indimiro. Ikintu ca gatatu tugiye kuraba kivuga ngo imbuto nziza nibo bana b'ubwami. Mwene data, iki kintu ca gatatu n'abana b'ubwami. Mbega abana b'ubwami ni bande? Si bose ari abana b'ubwami. Suzuma rero mwene data, urabe ko wowe uri umwana w'ubwami. Mbega waratoranijwe? Mbega warahamagawe? Mbega koko uri imbuto nziza? Mwene data, ni igihe ciza cyo kugira ngo wibaze yuko uri imbuto, uri umwana w'ubwami. Ica kane, urwamfu n'abana ba wa mubi. Hariho benshi baza bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira inkazi. Ariko ngo muzamenyera ku byo bama, ngo ntawamura inzabibu ku munyinya, ngo ntawamura insukoni ku butovu. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ibyiza. Rero ngo igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Abana ba wa mubi tubonye hano yuko ari urwamfu. Urwamfu n'abana ba wa mubi. None mbega wowe urwamfu canke uri uburo, uri imbuto nziza? Hari abana b'ubwami, hari n'abana ba wa mubi. None rero urwamfu n'abana ba wa mubi, iyo ni ingingo ya kane. Ingingo ya gatanu, umwansi yaruvye ni wa murwanizi. Uwo murwanizi ni shitani n'abadayimoni biwe. Niwe mwansi yaje kubiba. Yabivye urwamfu, umwansi Satani agumaza kubiba. Iyo turiko turavuga ijambo ry'Imana, abadayimoni baca baza kuza kongorera. Usanga abantu benshi aho kugira ngo bakizwe baca batangura kuguma bajuragirika, bagatangura kuvuga ngo mbega ivyo avuga nibiki, ngo mbega ivyo yabikuye he. Ariko mwene data, ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifise ubukuba, kandi ijambo ry'Imana n'umuri rutongora, rifise ubukuba, rifise naho rigeraho ritandukanye impwemu n'imisokoro. Mwene data, Yesu arakubona, Yesu arakuzi. Ijambo ry'Imana, jisho ry'Imana rirabona, nta ufise woginyegeza. N'akanya keza ko kugira ngo wumve ko wahindutse, wumve ko wabaye umwana w'Imana, wumve ko utakiganzwa n'uyu mubi, wumve ko umwe atakiza kubiba imbuto muri wewe, ariko wumve yuko uri imbuto nziza, uri umwana w'ubwami, umwana w'ubwami bw'Imana yiteguye gusanganira Yesu Kristo. Rero ica gatandatu, igenya n'umuhero w'isi.
mwene data hano turiko turabona ama etape. Ico ni ca gatandatu, igenya. Ku muhero w'isi hazoba igenya, ku muhero w'isi hazobaho guca imanza, hazobaho gusuzumwa, ngo igikorwa cose bazogisuzuma ico kirimo. Niwaba wubakishije ivyuma canke amabuye canke inzahabu canke ifeza canke umuringa, wa muri uzokigeza ico kirimwo. Ibikorwa byose wakoze hazobaho isuzumwa, hazobaho igenya, hazobaho gusuzuma yuko ivyo wakoze. Niwaba wubakishije ibishakashaka canke ibihunda canke ivyatsi canke ibirararara canke ikindi kintu cose, ivyo wa muriro uzoza gusuzuma. Akayungiro kazoza kuyungurura, kayungiro kazoza kuyungurura mwene data, kayungiro kazoza kuyungurura, akayungiro kazoza kuyungurura. Rero ku munsi w'umuhero w'isi hazobaho akayungiro kazoza kuyungurura, kuza gusuzuma yuko wakoreye Imana, kuza kuraba yuko ivyo bakubwiye wabikurikije, bwa butumwa bwiza twakabwiwe yuko wabushize mu ngiro. Mwene data rero, muri ico gihe rero twamaze kubona ngo igenya n'umuhero w'isi. Ako yo ni ingingo ya gatandatu. Ingingo rero igira indwi, abagenyi n'abamarayika. Rero abamarayika nibo bazoza kugenya, nibo bazoza gutororokanya ibitsitaza byose babikure mu bwami bw'Imana. Byose abamarayika bazoza gutororokanya bera, babakure mu mfuruka zine z'isi, maze babakoranye, maze baze gutaha kwinjira mu bigega, baze gutahuka ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo buno umwana w'umuntu azotuma abamarayika baze bakoranya batoranijwe, bave mu mfuruka zine z'isi, guhera ijuru ritangurira niyo riherera. Mwene data rero witegure kuba ingano canke kuba urwamfu. Uno munsi ikibazo kiraje, mbega urugwamfu canke uri ingano? Ndagira ngo uwo ari we wese yisuzume. Muze tube ingano, twoye kuba urwamfu. Muze tube imbuto z'ubwami bw'Imana, twoye kuba urwamfu rwa wa murwanizi. Nimuze tube imbuto nziza, muze dutegwe mu ndimiro nziza, indimiro nziza, twoye kuba ya ndimiro irimwo imikere n'amahwa n'ibitovu. Nimuze dusibure, buri muntu wese asibura ubugingo bwiwe, buri muntu wese arondera uhoraho bigishoboka ko abonwa, buri muntu wese yihane, ace bugufi yambaza Imana, maze asaba Imana ati Imana mbabarira ndi umunyabyaha. Buri munsi asaba Imana, uyisaba ikigongo uvuga ati mbabarira ndi umunyabyaha. Turamaze kubona bino bintu bishika indwi bigaragaza insobanuro y'umugani w'urwamfu mu buro. Uyu yari insobanuro y'urwamfu mu buro. Ku murongo wa 40 hano haravuga ngo umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakozi bizira babikure mu bwami bwiwe, bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Buno abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa Se. Uri n'amatwi niyumve. Mwene data raba ku munsi w'iherezo ukuntu bizoba bimeze. Ngo umwana w'umuntu ari we Yesu Kristo umwami w'abami azotuma abamarayika biwe nabo baze gutororokanya ishengero ry'Imana, baze gutororokanya umugeni wa Yesu Kristo, kugira ngo azamugwe. Hazoba hari defile, hazoba hari umunsi mukuru, hazoba hari ibirori, hazoba hari umunezero. Muntu witeguye kuzamugwa urahiriwe, muntu witeguye kuduganwa mu bicu urahiriwe, muntu witeguye kubona Yesu urahiriwe. Nguko tuzosa ntikurahishurwa, ngo ariko Yesu ntiyahishurwa, nguko azobasa, ngo tuzosa nawe, ngo tuzoba tumuraba ukwasa, tuzomwibonera imbona nkubone. Mwene data, ico ni ikintu nipfuza, ico ni ikintu nawe wipfuza. Ndagira ngo mu byo wipfuza, wipfuze kuzabona Yesu, wipfuze kuzakwicarana na Yesu ku ntebe yiwe y'ubwami, nkuko nawe yanesheje akicarana na Data ku ntebe yiwe y'ubwami. Ndakuraritse uhebe iby'isi maze ukurikire umwami Yesu, uhebe iby'isi maze wirukire kuzotahuka mu bwami bwo mu ijuru. Mwene data, wame witeguye, kuko atawuzi umunsi canke isaha inzamba y'Imana iri hafi kuvuga, kugira ngo abakijijwe batahuke mu bwami bwo mu ijuru.
nukuvuga rero birakwiye yuko dukwiye kwama turangamiza amaso mu ijuru kugira ngo dutegereze inzamba y'Imana, inzamba y'akabanga igiye kuvuga bitarambiranye. Turi mu minsi y'imperuka, turi mu minsi y'iherezo, birashakirwa ngo tube indimiro nziza. Tugomba kwama twumva ijambo ry'Imana buri munsi kandi tugahezagirwa n'ijambo ry'Imana. Nico gituma ndaritse umuntu wese kugira ngo buri munsi twame twumva amajambo y'Imana, buri munsi twame tugaburirwa, buri munsi twame duhezagirwa ijambo ry'Imana, twame dufise akanovera n'inyota by'ijambo ry'Imana. Hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko aribo bazobona Imana, kuko aribo bazoragwa isi, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Wewe mwene data rero witeguye kuzoragwa ubwami bwo mu ijuru, urahiriwe. Hahirwa abamaze gutoranywa, hahirwa abamaze kwandikwa amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data nawe utariyandikisha, ndagira nkubwire kugira ngo nawe uyu munsi wongere kuba indimiro nziza, wongere kuba imbuto y'ubwami, wongere kwama imbuto, wongere kuba umuzabibu w'ukuri, wongere kuba ingano ntubugwamfu. Muri kano kanya tugiye gusenga kugira ngo dutaramuze umubi mu izina rya Yesu, twirukane Satani mu izina rya Yesu. Wewe utarayukana Satani, muri iri sengesho tugiye kwirukana Satani mu izina rya Yesu, kugira ngo wongere kuba indimiro nziza, wongere kuba imbuto nziza, imbuto y'abana b'Imana, imbuto yiteguye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane mwami kuri ubu butumwa bwiza. Iri jambo ryawe mwami ritweretse ibintu ndwi, uyu mugani w'ubwamfu muburo mwami, ndakwinginze kugira ngo ari we wese mwami yongere guhabwa kuba imbuto nziza, imbuto z'ubwami. Ndasengeye umuntu mwene data, ndasengeye umuntu kugira ngo yihane, kugira ngo ababarirwe ibyaha byiwe, umugirire ikigongo, umugirire imbabazi. Data buryo twabonye yuko ngo uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Rero mwami ndakweretse ubugingo bw'aba bene data, maze mwami wacu Yesu bongere guhinduka babicari umugisha, maze bumve ko iby'isi bavyanse babitaye, maze bakira ubugingo budashira. Urakoze mwami, ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.